Hari igihe umuntu abona mugenzi we yateye imbere canke yaronse kimwe we yarashaka canke kimwe yaramaze igihe arondera canke kimwe uba wipfuza mu buzima nk'akarero iterambere rya mugenzi wawe, akazi ntako wari ufise, guhezagirwa mu buryo ubu na burya bikagutera canke bigatuma umuntu agira ishari, agira inzigo, akumva ko arababaye kubwa mugenzi wiwe. Mbega niko vyari bikwiye kumera, niko umuntu yari akwiye kwitwara, niko wari ukwiye kumera canke niko nari nkwiye kumera iyo mugenzi wanje canke undi muntu kanaka ateye imbere. Ivyo nimwe tugiye kurabira hamwe akajengarimana Henri muri kumwe wabona ikiyago cuno munsi canke wabona ikiganiro nirengeze kugira j'aime, commentaire, partage ikiganiro kugira ngo benshi bashoboka bagikurikirane kandi kibashikire. Ikindi naco kuri turagira subscribe bikore kugira ngo uzokurikirana vyoroshe, kugira ngo uzokurikirana imbonesha kure no repentance no habana vyoroshe. Uno tugiye kurabira hamwe kuri suje ivuga ngo Iga Kuryohererwa Iterambere ry'Uwundi. Iga kumva ko mugenzi wawe ateye imbere nawe ucuryoherwa nawe wishimana nawe canke uryohererwa nawe, hamwe ubona ko mugenzi wawe yarose ikintu ariko araryoherwa, ariko arakurondera akubwira amakuru ingene bimeze, ivyo yaronse, ivyo yaramaze igihe arondera ati nabironse, sinzi ko mubona ingene abameze. Mbega wewe muri urya mwanya uhora wifata gute? Uri muri babandi baryoherwa bataryohewe? Uri muri babandi bamufasha kuryoherwa? Uri babandi mwereka ko uryohererwanye nawe ariko après ugasiga uriyumvira muri we wati kubera iki yaronse bijya, kubera iki yarabimerita, mbona umenga yarabimerita, kubera iki je ntabironse kandi je nari ndabimerita, kubera iki vyarebaye kuri urya, kubera iki nanje. So tugiye kurabira hamwe rero kwisubiza ngo Iga Kuryohererwa Umugisha uwundi, Iga Kuryohererwa Iterambere ry'Uwundi. Benshi barakunda kutugora, simvuze abantu bose ariko bamwe hariho umuntu usanga muri we yumva kumenga mugenzi wateye imbere n'ivyo muryohera, ahubwo yumva kumenga vyose vyogwa kuri we imbere yuko atera imbere, imbere yuko nakatera imbere, imbere yuko nakaronka kino kintu, imbere yuko nakashika kuri iki kintu, imbere yuko naka ahezagirwa, bibanze bibe kuri jewe kwanza, bibanze bitangurire kuri jewe, mbanze jewe mpezagirwe, mbanze jewe ndonke kino kintu, mbanze jewe ndonke akazi, mbanze jewe mpezagirwe mu buryo ubu na buriya. Ariko siko vyari bikwiye kumera. Numva nabwira umuntu ariko arakurikirana kino kiganiro, kuryohererwa iterambere ry'uwundi canke kuryohererwa umugisha w'uwundi bituma nawe uronka, bituma nawe uhezagirwa, bituma nawe ushikirwa. Benshi ntibatahura ibanga ry'uko kuryohererwa uwundi canke kumva unezerewe kubw'uwundi, ubonye uwundi aryohewe nawe ko uryoherwa, ntibatahura ko bizana umunezero kandi bituma nawe uronka ikintu kanaka, canke bituma nawe Imana yugurura imiryango, canke nawe Imana ikugirira neza. Ariko abantu benshi bibaza ko kumva ko mugenzi wawe canke kubona ko mugenzi wawe yaronse iki na kiriya canke yageze ahantu hariya atarabimerita canke atarabikwiriye canke vyari bikwiye gushika kuri wewe gusa. Ariko siko vyari bikwiye kumera, siko vyari bikwiye kugenda, siko vyari bikwiye kumera. Nukumenya ko mugenzi wawe ahezagiwe canke mugenzi wawe ateye imbere mu gihe ciwe, nawe igihe cawe kirahari. Abantu benshi dukunda kumva umenga twebwe imbere ibintu vyose bidushikira ubwa mbere, ariko nta muntu nigeze mbona yagize ishari kuri mugenzi we, yagize ishari kuri naka canke kuri uyu n'uyu unye canke kuri mugenzi we canke ko babana ku muryango wiwe, ko bavukana, yigeze atera imbere. Umunyeshari ntigera atera imbere, umuntu afise inzigo ntigera atera imbere, umuntu ababara abandi bahezagiwe, umuntu ababara abandi bariko baratera imbere, umuntu yama arondera ko iterambere riza kuri we wenyene. Uwo muntu ntiyigeze atera imbere, ahubwo yamye ari hahandi nyene, yamye aherera muri ivyo nyene vyo kugira ishari, yamye aherera muri ivyo vyo kurondera ingene yotera imbere wenyene ariko abandi batariko baratera imbere. Abantu benshi rero banka iterambere ry'uwundi canke banka kubona uwundi yahezagiwe kubera iki? Kubera gushaka kwigereranya nabo canke kubera kwibaza ko iterambere ry'uwundi riza kugabanya amahirwe yiwe nawe ko yotera imbere. Abantu benshi bibaza ko uwundi ateye imbere, jewe amahirwe yo gutera imbere nanje aragabanutse. Urya ko aronse kirya kibanza, nanje amahirwe yo kuronka kibanza nivyo canke ngiri kugira hagenda nishaka kugera aragabanutse. Ariko nasanze ari ibintu bituma umuntu abura amahoro. Nta mahoro wigera uronka, nta mahoro, nta munezero wigera uronka. Kubera iki? Wamusanga uri wa muntu ikiganiro, wamusanga uri wa muntu uriganirwa gushika hahandi, uriganirwa gushika aho ibyo yageze, uhigonirwa gushika muri kije kibanza naka yagezemo. Or que wewe uyiraba d'abord
ugasanga ubwawe ntubimerita mugabo ukaca ushaka kumera nkawe canke ukaca ushaka kwigereranya canke ukaca ushaka ko ugera canke wicara harya canke uronka birya bintu que we ntubimerita we yarabimerita kandi benshi bakunze kumera uko canke bakunze kwigenza uko uzosanga ko namye ndavuga n'abantu batigera batera imbere kubera iki bibaza cane ku gutera imbere kw'abandi bibaza cane kukuntu abandi bariko baronka ibintu kukuntu abandi bariko barashika ku bintu bibaza cane kukuntu abandi bariko barashika ku bintu kukuntu abandi bariko baratera imbere kukuntu abandi bariko bararonka ibintu ugasanga abo ntibariko baribaza ubwabo ntibariko bavuga ngo ntibariko barikorerako ntibariko bariyubaka ntibariko bararondera nabo gushika ku iterambere ryabo uretse umuntu ariko ashaka iterambere ry'uwundi ariko ashaka kumera nk'uwundi ifo ko nanje nkora ngere hajya hano ifo ko nanje nkora ndo nk'umuduga nkujyanye ugasanga ujye afise moyen afise inzira yabirondeyemo we wasanga ugiye guca muri iyo nzira ugasanga izokugura canke izokunanira alors numva ari umuntu ariko arankurikirana iga gukora ibintu vy'iwawe d'abord kuryohererwa d'abord umugisha wundi nta muntu yigeze agirira ishari uwundi yigeze atera imbere menya ko ati nimba nakaronse kijya kibanza reka ndyoherwe reka nafashe kuryoherwa nanje jo nzotera imbere nshobora kudahezegirwa kurya naka yahezegiwe ariko nanje nkahezegirwa mu buryo bwanje ariko nanje nkahezegirwa de ma manière nanje nkahezegirwa sero n'ingene meze sero nico ushaka gushika mu buzima bwanje ico abantu twibagira ko umuntu wese afise vision itandukanye n'iyuwundi twibagira ko umuntu wese afise ico ashaka mu buzima gitandukanye n'ic'uwundi rero iyo umuntu amaze kwitahura akamenya ati jewe nshaka iki mu buzima bwanje d'abord shaka iki mu buzima bwanje nihe nshaka gushika nihe nshaka gushika uzosanga atari wa muntu ari yamahiganirwa ibibanza n'uwundi uzosanga atari wa muntu yamahiganirwa gutera imbere wenyene canke kuronka wenyene ahubwo yibaza kuco ashaka mu buzima bwe kandi uzosanga ari wa wundi anezerererwa abandi benshi turibagira ko kunezerererwa umugisha canke kunezerererwa iterambere ry'uwundi bituma nawe ejo uronka bituma nawe ejo ugera aho wifuza gushika ubifashijwe n'ujya muntu peut-être yagutanze gushika hajya ahantu ubifashijwe n'ujya muntu ubona ko atarabimerita ariko kubera ko yabimerita ugasanga ariko aragufasha gushika ahantu kanaka kandi wabona ko ari ushaka gutera imbere kumurusha canke ari ushaka gutera imbere abantu ntibatera imbere ingaruka mbi rero maze kubona zishikira abantu bameze uko abantu bafise ishari abantu bafise inzigo abantu badashaka ko abandi batera imbere kenshi uzosanga ari wa muntu yigera akundwa n'abantu uzosanga ari wa muntu yamana ishari muri we yamana stress z'ukungene yotembagaza abandi yamana ivyiyumviro yamana imipango y'ukungene yotembagaza abandi yotuma abandi badashika kure rero uyo muntu kenshi usanga atamahoro yigera agira mu buzima bwe kubera iki yamani hantu kandi iki naco nukuri ntiwigera utera imbere ntiwigera ushika kuco ushaka mu buzima bwawe ariko iciza cyo kunezererwa iterambere ry'uwundi canke iciza cyo kunezererwa aho uwundi aba ageze kenshi ugira amahoro ugira umunezero ugiranira imibano myiza n'abandi nta muntu yigera kugirisha ari nawe ahubwo wamufitaniye imibano myiza umubano myiza n'abandi bantu wama ufise ico novuga igikundiro kandi wamufise ico novuga kumva uhuza n'abantu bose kandi ikintu ciza nuko nusigara uhiganirwa nuko woja mu kibazo c'uwundi canke wotera imbere canke wotembagaza abandi usigara wiga canke urondera nawe gutera imbere urabiye kubashitse kure urabiye kubateye imbere urabiye kubageze kuri vya bindi urabiye kubashitse kure nawe ugasanga uri kurikorerako ufise akarero keza uri kurikorerako uri kurashaka gutera imbere urabira kundi nyene yashitse hajya ahantu wifuza kugera atari uko ushaka kumutemba canke atari uko ushaka gutuma nawe ashika hasi canke asubira inyuma aho gusiga unezererwa iterambere ry'abandi kandi kiri naco abandi barakwizera ikindi ciza nuko abandi nabo bakwizera abantu barakwizera abantu baragukunda abantu barifuza gukorana nawe kubera iki wa muri muntu uryohererwa abandi wa muri umuntu ushigikira ibikorwa by'abandi wa muri umuntu ushigikira iterambere ry'abandi iyo umuntu ameze uko iyo umuntu ashigikira iby'abandi nawe baramushigikira nawe bararyohererwa iterambere ryiwe nawe araronka amushikira araronka abamutera intege araronka abantu bamushigikira bamufasha gushika hamwe yipfuza turiko turarangiza ikiganiro numva nobwira umuntu wese ariko arankurikirana
nta muntu yigeze agirira ishari mugenzi we, nta muntu yigeze ashaka gusubiza inyuma mugenzi we, nuko ari we vyabanje kujako yigeze atera imbere mu buzima bwiwe, ahubwo yamari wa muntu afise ishari, yamari wa muntu atagikundira afise ku bantu, yamari wa muntu atabantu agira, yamari wa muntu adafise abamushigikira, ahubwo ahageze abantu baramuhunga, ahubwo ahageze abantu bamutunga urutoki. Ariko iciza nabonye ku bantu baryohererwa abandi, iciza nabonye ku bantu bashigikira abandi, iciza nabonye ku bantu bifatikanya umunezero n'abateye imbere n'abashitse ku ndoto zabo, nawe aratera imbere, nawe arashika kure, nawe arashika ku ndoto ziwe, araronka abamushigikira, aronka igikundiro, araronka abantu bamufasha nawe gushika ku ndoto ziwe. Alors reka ndagize rero shimira umuntu wese yankurikiranye, umuntu wese yakurikiranye kino kiyago, nizere ko wafashijwe, nizere ko wewe utahonezererwa ibikorwa by'abandi, utahonezererwa iterambere ry'abandi, ugiye guhinduka kugira ngo nawe uronke amahoro mu buzima bwawe, uronke umunezero, kuko iyo umuntu ameze uko nta mahoro nta munezero yigera aronka mu buzima bwiwe. Reka rero ndagize ndayifuriza kugubwa neza no kubandanya muhezagirwa naho gutaha.